turi muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura aho bitwa mu Gasenyi. Twagiye twatembereye abantu basanzwe bakora mu kwabo, utwo bakora bakaba twitwa ngo n'uduseke. Ubu nyene nibo tugiye kuvugisha kugira batubwire ivyo ingene basanzwe babikora. Yitoreye Emeriyeni tugusanze uriko urakora akazi kadasanzwe. Mbere kano kazi kanyu mwagatanguye ryari? Uno munsi byifashe gute? Jewe ako kazi nagatanguye mu kwezi k'umunani. Mu kugatangura namanje ndiyumvira ati katasho mbona mfise ndiko ndakora, reka nje muri uyu mugambi nsanga aho bariko barabikora, turavugana nabo, hanyuma rero turaganira ndababaza ko nanje bobinyigisha, baranyemerera baranyigisha ndabaha ibikenewe, nashyize ku mahera bamaze kunyemerera rero ndabyiga ndabikora. Abatazi ibyo mukora uno munsi mutubwira neza na neza kano kazi ingene mugakora, ibyo mukora, ibyo musanzwe mujisha. Ibi tujisha byita amakapo. N'amakapo kubijisha turamaze tugatangura kure yanjye turamaze tugatangura iki cyo munsi kagisasa, hama rero tukadugirizako. Rero mu kubitangura izi kamba turazisaturamwo kubiri, kuko nk'iyi bifatanye n'iyi rero kuko kuyisaturamwo kubiri kugira ngo byorohe kubijisha yo. Iki gikorwa kiriko kirabateza imbere ni mu gihe aba mu gutangura kubikora nabo babanje kuvyiga nkuko babituyagira. Wabinyigishije ni ukuvuga namuhaye 100 kugira binyigishe no 100. Rero urugero ngezeko kuva muri uko k'umunani ndajisha n'ibyo mwibone, ndajisha hama ubushimye kaparaza kagura canke ndazigwijije nkatwara mu masoko bakandangura. Uwo munsi ntarara funguye n'abana. Mbega uriko uraraba amafaranga watanze mu kuvyiga uyu munsi uravuga ko wowe warayagaruje canke niyihe nyungu ubona bimaze kukuzanira? Narayagaruje cyane, narayagaruje kubera ko ndamaze kwigisha n'abatari bake, naho batampaye icyo gitigiri mugabo narabagabanije, sinakoze nkuko nanje nkuko nayatanze agabanije igiciro. Ndayagaruza nyene kuko nk'ubu uyi ziri ngaha haje umuntu uvuga ati nkeneye ikapo, ndara ifunguye kumbure nari kubura ndiko kunguko mbona karimwe. Uno munsi turabona ko murakora ibitari bike, murakora ibiseke, tukabona ko ari byinshi. Mbega harabamwo ibyo bita amakomande canke mukora bivanye no wabatumye canke murakora mugagumiza hamwe umuntu akazoza akicagurira? Jewe ubu ndiko ndakora atakomande fisi. Aho ibi byose ubona n'ubu woza ati ndabikeneye byose acabiye yora tuvuganireyi atwara, kuko nk'ibi nta komande fise ntanzojisha ninabona ntejeje ntware mwiso. Uyu yahoze ari umunyeshure wamaze kubona ko ataco ari bushike ko aca yiga uburyo bwo kuza kuvyiga kugira nawe ashobore gutangura gukora ivyiwiwe nkuko abituyagira. Hama nitwa Bahisemwo, nkaba nisanzwe ndi umunyeshure, nkaba narahejeje haheze imyaka 2 mpezeze amashure yanje. Nararavye mbona ibintu kubaho ubonye karuguca ubwenge, ndaraba kwirirwa nicaye ngaho wonya atakintu ndiko ndakora, cyambona umubanyi ariko arakora ibintu by'ubuhinga cyandamwitura, turanyereke
nyigishe umwuga nanjye ndabe ko noza ndaronka n'amateka yomfasha mu buzima niho namwitura nawe arankundira arabinyemerera yebwo waranyigisha kandi nanje yigisize umuntu anyaruka gufata nagize n'umwanya namutoye urabona n'ubu ndiko ndakora nibyo wibonera imbere yuko muja mwa bino bikorwa mwari musanze mukora iki imbere yuko tuza muri ibi bikorwa nakubwiye yuko nahejeje amashuri vuba amashamba ngaho ndi umushomeri atakazi mfise mugabo ubunye ndafise urabona ka occupation kanyo kipa gatoyi kandi ndagakuramo n'uduherana dukeyi tukasahiriza nuko no kuva utanguye gukora kano kazi ni kihe kintu umaze kubona n'akamaro umaze kubibona inyungu maze kuyibonamo nuko icyo ndondera cyose ndakironka ntagenda gusabiriza nk'abandi wirirwa ubona bukumpa ngo bagenda badodora jewe icyo ndondera ndakara gasabuni eka utuntu kose bisaba ko ndonka ndadukuramo ngaha anyi ntibiwe ndata amaboko mu nzira ngo ngiye guseka nyuma yaho utanguye gukora wavutse ko watanguye wiga byagutwaye umwanya ungana gute wiga uno munsi umaze igihe kingana gute utanguye kano kazi ibi narabyize nk'amayinga abiri amayinga abiri mpandabimenye canza ntanze kukiga ndakora ni kuvuga narabyize ifata urumva nabyize ndi umuntu nyene aciye ubwenge cyane bereka ikintu akagifata umwanya mutoya Nubwo biri uko ngo intambamyi ntibazibuze aho baravuga nk'intambamyi zerekeye ukubura ibikoresho bakoresha mbere n'umutahe nkuko babitubwira nta kintu kibura ingorane uhawe ugikora kavuga ati twebwe ingorane duhura nazo nizi habonetse ikiyinye byose bigenda neza nk'akarorero urashobora nko kugenda mu isoko ukaronderaho ugurira zino kamba ugasanga urazibuze nk'akarorero mugabo hari nk'umuntu abafasha nk'ukazusanga ziri ku mahera mezi cyane mugabo hari nk'umuntu avuga ati reka ndagufashe muri uwo mwuga urimo ukasanga araguhaye umutahe ushimishije ugasanga uriko urakora atangorane nuvuga hanini ko ariyo ngorane tugenda duhura atera kamo urundi gwaruka wahijije amashure kugira ngo nago ruca ubwenge narije ubuzima bwa kino gihe ari kigo akamo ceno tera abanyeshuri baginjanje bahijeje kandi atakazi bafise ceno basaba ko boca ubwenge kuko udaciye ubwenge muri iyi gisi usanga ari hatari kazoza kawe nashubuhaye nakubuha ukarondera ceno basaba yuko boca ubwenge bakarondera imyuga irahari kuko yego leta iratanga akazi mugabo si twese tuzoshikira bisaba ko umuntu wese yorondera akantu agakorwa kiwe akora kugira ngo kazomubesheho kongere kabesheho n'umuryango wiwe n'akazoza kiwe kugira ngo kazomere neza uyu mugabo nkuko mubibona ntabwo utunze ababa bakuze gusa n'abana baraheza bakavyigiramwo maze nabo bagakura bazi ico kwiteza imbere bivuze